turabashuje mwese baduteze amatwi kandi tubashimira bamaze gukora subscribe, dusaba nawe wawe uhageze ari ubwa mbere ko wakora subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu n'amakuru tubagezaho. Umutwe w'inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke.rwa iravuga ko ingabo za Kongo zatanze umugabo ku bitero zishinja AFC M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo cyereka amahanga ko ihuriro AFC M23 ryagabye ibitero by'umusubirizo ku birindiro byacyo. Ibi bitero ngo byibanze cyane muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Itangazo ryo kwa kabiri tariki ya 19 Kanama 2025 FARDC igaragariza amahanga ko yiyamye ubushotoranyi buhoraho bw'ibitero by'ihuriro Alliance Fleuve Congo ifatanya na M23 ku birindiro biri muri Kivu ya ruguru no muri Kivu y'amajyepfo. Ku matariki atandukanye FARDC ivuga ko yagabwe ibitero na AFC M23 hafi y'ikiyaga cya Edouard muri teritwari ya Rubero ku birindiro byayo ahitwa Musenda ahaba ingabo zirwanira mu mazi. Iki gitero FARDC ivuga ko cyabaye tariki ya 11 Kanama 2025. Ibitero byinshi FARDC ivuga ko yabigabweho muri teritwari ya Walungu na Mwenga muri Kivu y'amajyepfo. Ahitwa Mulamba muri Walungu ingabo za Kongo zivuga ko hagabwe ibitero tariki ya 12 Kanama 2025, naho ahitwa Rwindi na Muhuzi haterwa tariki ya 16 na tariki ya 18 Kanama 2025. AFC M23 kandi ngo yateye ahitwa Gahuruza n'ahitwa Nzibira Kankinda muri Warungu. Igisirikare cya Kongo gishinja AFC M23 kwica amasezerano yasinyiwe i Washington kimwe n'imbanziriza mushinga y'amahoro yemejwe i Doha hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo. FARDC ivuga ko itanga umugabo ku bahuza barimo Amerika na Katari kuri ibyo bikorwa byo kurenga ku gahenge kemejwe, ikavuga ko ibyo bitero uretse kurenga ku masezerano y'amahoro binagwamo abantu abandi bagahunga ingo zabo. Igisirikare cya leta ya Kongo kivuga ko ubu gifashe ingamba zikwiye kugira ngo gihangane n'ibikorwa byose by'ubushotoranyi bihungabanya umutekano w'abaturage. Kugeza ubu ntacyo AFC M23 iravuga kuri iri tangazo, gusa hashize iminsi havugwa imirwano hagati ya AFC M23 n'ingabo za leta ya Kongo zifatanya n'imitwe itandukanye ya Wazalendo. Mu kiganiro Bertrand Bisimwa, perezida wa M23 aherutse guha Kivu Morning Post, yavuze ko kuva ari amasezerano yasinywa Kongo itigeze ihagarika imirwano kubyo uvuga ari ukurangaza amahanga. Yavuze ko Kongo yazanye ingabo mu bice bigana mu burasirazuba ndetse ngo ikabikorana n'u Burundi mu kugaba ibitero bikoresha indege zitagira abapilote. Bisimwa avuga ko bari mu ntambara na leta ya Kongo kandi ko leta ishaka kwagura iyo ntambara.